iki kibazo byarashitse ndabisabira imbabazi kuko niyerere yabaye mugabo ntari yayiteguye hariho n'ahandi babimbwiye turiko turaba ingene tuzobikosoza ibwirizwa nyene mugabo uko bizohungabanya amatora sinibaza kuko abantu biyandikishije gutora nagomba amazina amenyeshe yuko sezi y'amadone y'amatora yarahetse muri centre de traitement des données bareje gusezisa bariko bagira verification abagize itama ry'amafaranga ngira natwe ntitwaronka menshi ngira bazohava bikubita gashi bagaruka ubwo niyo bagiye sinzi ko bizoborohera numva ariho abatangugira politike yo kwirukana atari imvukira zabo none bazoca bajahe bazogaruka n'ubundi mu gihugu turabe yerisha dukorana ni soko yubatswe imatongo abene gihugu batabajijwe none iyo soko nubu yadupfiriye ukuraho cyangwa niyo mu gatabo imuramvya naho nyene yubatswe abene gihugu batabajijwe nuko bace baprefera kubandanya buri imbere isoko mwibarabara ibi rero bica biduha icigwa kungene abene gihugu nabo twobashiramwo nabo ba participe muri mu migambi imigabo n'imigambi bagenewe aha rero nibaza ko uko byogenda kose ntawe ufata inspection générale ministérielle ngo ayishire muri inspection générale de l'État kuko statisi imwe inspection générale de l'État itwagwa kwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu rero ufashe un service de la présidence ukaja kuyemereza n'ibikorwa bya ministère no kuvuga ko na inspection générale ya ministère ntizobigitwawe muri ministère izobigiye kuremera le service de la présidence par contre inspection générale de l'État ubugenzuzi bukuru bw'igihugu bwa leta burafise igikorwa novuga kidasanzwe bufashanyamwo n'ama ministère sectoriel mu ministère n'ama inspection mu ministère cyane cyane kubakaburira gukurikiza ico twokwita amanorme cyangwa amategeko mpuzamakungu kuko byose birafise kungene bireglemente hariho amanorme ya norme za Intosai na norme za Afrosai donc Intosai ni kuvuga au niveau mondial na Afrosai au niveau Afrique izo nazo zibereka ntuzenya la méthodologie de vérification ukungene bigenza ikaberekana ntuze n'ama critères de vérification ugacerekana n'ama objectif nimba ari audit de performance ukacumenya igituma kungene ugiye kuyikondwiza nimba ari audit financier ukamenya les critères kungene uzitondekesha mugabo twovuga ko ryoja muri hiérarchie nico kimwe n'icumviro cavuze ati babashiba inspection générale ya ministère nguje hagati ya direction générale na secrétaire permanent ivyo ntivyokunda kuko nibaza ncamana n'inyishu honorable Damter ntivyokunda kuko inspection générale ya ministère iri ratashe ku mushikiranganje twishize hagati ya secrétaire permanent na direction générale ruvuga ko bagiye muri hiérarchie muri pyramide opérationnelle or inspection générale ya ministère hija mu ma opération yo yiza ku verifier irabe ko ama opération yabaye hisunzwe amategeko la vérification de la régularité et de la légalité des actes kugira barabe ico boshobora guterera inkuko kwa Cour des comptes ije ku verifier muri mushikiranganje cyangwa mu yandi ma service ntiyo kivuga ngo twebwe ngo twari dukwiye natwe ngo kuba ngo ngaha anya kuko ntivyokunda Cour de contrôle mu bisanzwe itwagwa na l'autorité numéro 1 nimba ari inspection générale de l'État murabona ko itwagwa na nyirishyo mukuru w'igihugu inspection générale du ministère itwagwa na ministre n'ama service d'audit ari mu mabanke cyangwa mu yandi société yose ashatwagwa directement kwa directeur général niko bimeze kandi ntawo kwesha pa kuri yo norme nayo bundi bwo numvisa makenga yuko menga hariho abashikiranganje complaisant bashobora kuza bafukafuka iki cyangwa ikindi ko ariko baranyonora nibaza ko ayo makenga yohera ikindi nogesho mvuze ko igice ama departement
nibaza ko byumvikana amadepartement ministeriel au niveau central azogumaho aje muri planification na conception na orientation stratégique muga amadepartement ma commune nayo azobajejwe les opérations sur terrain. hariho honorable Hiboneye yagarutse ku kibazo cy'uko intara zagutse n'amakomine yagutse ati bazoronka ntuzenya instrument de mécanisme de coordination harmonisé. Ibi tuzobishira mu itegeko rigenga cabinet du gouverneur, nibaza ko ariho tuzobishira ukungene au niveau opérationnel mugabo n'ubushikiranganje tuzohindura amategeko abugenga fonctionnement mission des ministères kugira dushiremwo relation entre services déconcentrés na gouverneur kungene bazohora bakorana. Cyo navyo tuzobikorera ko iribwirizwa n'iryo cyo twayiturindiriye kugira dutangure ibyo bikorwa. Hanyuma honorable n'ivy'abandi iki cha budget y'intara navuze ko tuzogikorera ko turiko turanagikorera ko tumaze kuronka ama PCDC uko intara nta sinovuga ko yoronka budget propre idasanzwe kuko c'est une autorité déconcentrée mugabo tukavuga tuti l'autorité décentralisée que la commune définit ce budget yayo mugabo ikore sur la coordination du cabinet du gouverneur sur le cabinet provincial. Nibaza ko bizokoro kandi na suivi na inspection bizotwohera gose. Nayo ubundi ivy'abakozi navuze ko muri cabinet du gouverneur hazoja abakonseiller mugabo hariho nabandi yo tuzadukeneye mu makomine kwitwisunze ibwirizwa rigenga uburongozi bwo mu makomine cyane no mu mazone kuko mu mazone ni ikibazo kiriho cyane kuko uno munsi aho tugeze chef de zone agwaye cyangwa agize yindi ngorane nta numwe amusigarira mu kibanza ko dusanga ari chef de zone henshi ni chef de zone n'umuplanto gusa n'umuaje wa ta civile. Iki tuzogikorera ko nasho nyene tugitomore kuko nibwirizwa rigenga amakomine riravuga neza ama service ari muri zone n'ingene azokora. Hanyuma honorable Sylvie iki kibazo byarashitse ndabisabira imbabazi kuko ni erere yabaye mugabo ntari yayiteguye hariho n'ahandi babimbwiye turiko turaba ingene tuzobikosoza ibwirizwa nyene mugabo uko bizohungabanya amatora sinibaza kuko abantu biyandikishije gutora nagomba amazina amenyeshe yuko sezi y'amadone y'amatora yarahetse muri centre de traitement des données bareje gusezisa bariko bagira verification ku mazina ko atakwihenda izina kurindi. Ico kibazo muri centre de traitement des données ntikigeze cipoza kuko hariho amafishe bakoreyeko zijya fishe batanga ko akaresepise mu ntuzenya musi haba hariho feye yindi ikiguma ko amadone no kuvuga resepise yose yasohotse irafise ikirogistre irimo. Aha rero novuga ko bari babipanze ko hazoja ama bureau de vote nta confusion izojamwo tuzobikurikiranira hafi. Nibaza ko atanu mwazoreka gutora ngo kubera ngo iyo mitumba ihakwa no kwitiranwa cyangwa ihakwa kwitiranwa uko umuntu wese arafisa aho yandikishije ntazoja kuverifya na carte d'électeur bazomuha izovuga amazina sikenshi abantu usanga bitiranwa sikenshi kandi usanga abantu bava ku mitumba hafi na hafi bitiranwa. Nibaza ko bitazogorana cyane mugabo ni yerere novuga materiel tutashatse ko iba ariko tuzobikosora ku vy'amatora ni mureme nta kizopfa kuri iyi point uko ariko haraba verification ariko babikora nta no mari baratubwira kugeza uno munsi. Ikibazo cha honorable Parfait
navuze ububasha bwa buramatari yo buva ko biva muri rino bwirizwa nyene ko bavuze yuko ari we arongoye cyangwa nuvuga ko ari bafise ko bose bakora sur autorité du gouvernement de province. Iteka namwe mwunganiye kandi ndabashimiye ibi birumvikana gose. Hanyuma hari kibazo cha redempteur chef responsable des programmes et un responsable des programmes qui est ko peut-être no bani henze ni henda mumbabarire responsable des programmes sabantu bari nommé par décret oya kandi nta hiérarchie tubashiramwe muri pyramide muri organigramme ya ministère abantu baparesa aba responsable de programme dufate nka programme ya sécurité muri mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu iterambere usangi n'umutekano igizwe programme ya sécurité igizwe n'ibikorwa byo muri inspection générale de la police nationale du Burundi kayigwa n'ibikorwa byo muri direction générale ya protection civile n'ibikorwa byo muri senap bimwe vya désarmement ukuvuga umwe muri abo ba responsable de structure niwe cyo dufata tukamugera responsable de programme. Tuvuze rero ngo iyo abaye responsable de programme cyo tumwensera buntu zenya mu hagati ngo aje muri organigramme ngo mu chef atwara abo bandi bica bigorana au niveau de la nomenclature no kudefinisa ama responsabilité ko wewe abafisa ama responsabilité muri structure atwara. Hanyuma tuvuze ngo ace yitwa nkubatwara naho bica bigorana kuko wewe ni nk'umuhuza bikorwa kuraba ko iyi programa itagira ingorane muri structure yi cyangwa yindi mugiye tugiye kumushira ngo muri organigramme ya parese ibintu biba bicanganye gose. Kira noneho responsable de programme bisanzwe turashobora kumuhindura da mu marotre wabaye responsable du programme uno mwaka arashobora kumwakuza guhinduka hakaja uwundi bintu bikagenda neza. Ni bivya PTBA kugira ama programme abe defini neza turonke n'uwo dushobora kubibaza directement nayo ubundi bwo c'est pas une autorité communautaire twoshira hagati y'aba responsable de secteur ngo nawe ngo abaye ni nka bya bindi bya inspection générale du ministère bariko propose ati aje hagati ya secrétaire permanent na directeur général nabyo byacha biba juxtaposition des fonctions bigacha bigorana ukungene no niveau opérationnel bigenda. Hariho rero kibazo honorable Pascal navyishe ko gatonya ivyo gutanga amazina y'abanome kuba kurongora ibisata de concentré korera mu ntara ibi byavuka mu ntara n'abatavuka mu ntara yewe nibaza ko si kenshi bishika nambona abatwara ibisata mu ntara kenshi arabo mu ntara nyene nibaza kandi bibwirizwa ko cyaje kubihindura mugabo bishitse bakavuga ati turafise umuntu yo dufasha kuruta tukeneye resulta tukeneye plus resulta ivyo gusa tufeza abavuka ntara nivyo mugo ndavye ntara ukungene zingana nawe ntitwobura mu responsable avuka muri yo ntara w'umutekinisiye ashobora kuba nka DPA cyangwa DPE mugo uko bigenda kose no kuvuga ko tuzorondera abantu bakamiritse bashobora kudufasha ibikorwa. Ati meri ya Bujumbura ntahiri mwibwirizwa no muri ryagenga amakomine intara n'imitumba n'amazone n'amakartie kandi ya taxe municipale itozwa niyo taxe municipale
sobandanya gute mbere ya Bujumbura nivyo na hamwe iri mugabo tuzogira mu misiza ibwirizwa nako itegeko yerekana ibisagara twisunze ukungene ibisagara biriko birakura dufashe nka Rumonge dufate Gitega dufate Bujumbura n'ibindi bisagara ukungene biriko birakura tugiye na delimitation yavyo mugabo ntizoba ari entité administrative iza gutoza amakori tuzoraba ukungene vyogenda kuko abatoza amakori baye batoza bisunze amabwirizwa nibwirizwa rero ya fiscalité communale uko rero no munsi n'ingene twapropose ko ryo hinduka ibi bisagara ntizoja gutoza amafaranga c'est pas une entité administrative kuvuga ngo irikura kora à l'instar ya mairie de Bujumbura actuelle oya tuzoraba kungene tubikora kugira ntihagire amakori yinjira namwe aya makori rero muvuga taxe municipal azoshatozwa n'amakomine azoshatozwa n'aya makomine ya Mukaza Ntahangwa ni ya Mugere mwe wese muri competence territoriale yiwe ama taxe municipal ntazosubira kubaho azokwitwa taxe communale amwe ya Mugere ayandi ya Muha ya Ntahangwa plutôt ayandi ya Mukaza ikintu kono cishura mugabo hatuzogira itegeko rizotwereka ibisagara ukungene bingana na evolution yavyo twisunze intumbero ibya conseil provincial n'ivyaba ngombwa tuzobishira muri iri tegeko rigenga le fonctionnement mu ntara nimba hazojamwo bande tuzoyivugana ko turabe n'abagize inama shikiranganje kuko uno munsi ntaco no bivuga ko cane kuko mugabo mu nteguro y'umuntu azobishiramo hari ikibazo cabajije na honorable Anatole ingene abantu baronka ubuzi bwa politike cyangwa ubuhinga iki kibazo nimba byahora bitagenda neza haje ibwizo kugira bikosora mugabo ico no vuga ibibazo bya technique navuze ati nk'umuganga avuye ku ishuri agahita aba directeur wa hospital sino kivuguko mugabo nk'ibijanye n'ibi by'abaganga ba docteur namwe muri ku rubuga muramaze kubibona nkuno munsi nta ba docteur dufise bakwiye usanga kenshi bikoze kuhejeje amashuri ashoboye kuza kemera agaserva igihugu ntivyatuvuyeko hariho abantu sinzi ni enquête turiko turakora mu gihugu vya Buraya n'abandi bantu bamwe no mu babanyi barimwo barashatse kudutwara ressources humaines kandi bamaze kugenda bagize umutima utarinda benshi bace bagira sinzi kungene no vyita gukunda amafaranga cyane kuruta gukunda bene gihugu bene wabo uno munsi ni mwumva umuganga rero bayinome médecin provincial cyangwa directeur de l'hôpital ntimuzotangare niyo situation turiko turabamwo twongera tunashimira no kuvyimva mutima abaganga bagumye mu gihugu cy'u Burundi kugira bafashe bene wabo abagize itama ry'amafaranga ngira natwe twaronka menshi ngira bazohava bikubita gashi bagaruka ubwo niyo bagiye sinzi ko bizoborohera numva ariho abatangugira politike yo kwirukana atari mvukira zabo none bazoca bajahe bazogaruka n'ubundi mu gihugu turabe yosha dukorana kuri ibi by'abigisha ngo ahirije amashuri ngo aciye aba directeur sinzi bivana n'akarere kungene kameze mugabo murumva ko namwe bwe hari akantu mwahinyitsemwo umushinga amateka sinibuka ngira Pascal
ati mu ntara atuzosanga bagiye kugena abantu batazivukamo sinibuka ko ari Pascal mugabo bujya no mu burere ahantu henshi abantu baguma bavuga ati uwo mwana w'iwacu natubera umuyobozi ngaha ugasanga ivyo byose abantu bagenda babikorerako ariko sinovuga ko ari ibintu biri generalize usanga ari aha cyangwa ahandi ko imvukira nazo ziguma zivuga ati twebwe ko twagize imana umwana wacu akiga niyo tubera umudiregiteri niyo tubera prefe niyo tubera iki kuko burya mu bene gihugu ruguru ugiye kumviriza barakunda kurongorwa n'umuntu w'imvukira impande yaho bazi banakurikiye cyane bazi ivyiwe sinzi ko mwakurikiye ikiganiro nyene cy'ubahera umukuru w'igihugu yagize mu mpera z'umwaka ayo umuntu yabajije ikibazo avuga ati none aba bantu mugena burya mu bamwarabitondeye gose mu bwana bwabo mu mashuri ntabo yari bikaramu agira iki mu kibano rero burya ni babaza abantu cyane kuruta abandi bose nibaza ko iki inya tugize imana abanyeshuri bacu bakiga bakaronka ubumenyi bukwiye bakabumenya ari benshi iki kibazo kirashobora gufata umurongo neza mugo mwumve ko nabene gihugu nabo baguma bavuga ati duhuwi iwacu ndibuka ko hariho umuguverneur de province yagiye ahantu mu ntara asanga hariho abantu b'abanyezamu bavuka mu zindi ntara ashabiye ati genda murayizami iwanyu naho ne burira iki naco yino kubikorera ko tukaraba ntuzenya c'est vrai nitwo préfère umuntu ahereje amashuri ubwo nyene hariho abandi mugabo bandi barashobora kuba batigenza neza nabo nyene kuko kuronka responsabilité birasaba nawe nyene ethique ukunge nuba wigenza kuko dabaye nk'akarorero uri kuraraba mu misi heze hariho abantu wasanga barindiriye ku ikaburimbi barindiriye ngo lift bajana ku ishuri akagenda agatonda saa 5 saa 6 akabavuyeyo nibaza ko umuntu naho yo bari afise ancienneté ingana gute kumuyo responsabilité arifise n'akaroro kabi ariko araha n'abandi n'abana bujya kwigisha rero cyangwa umwuga w'uburezi n'umwuga udasanzwe bujya bisaba ine responsabilité nyene iboneka neza ku serva de modèle ico kimwe no mu bindi bisata bisaba ko umuntu mbonaho abari umujene muguka umbona ko afise ishaka urashobora kumuha ayo mabanga abandi bamaze igihe bakora ubona bigenza nabo kabihoza kuko ucumenga uri kurashimira la mediocrité ico nico girano kivuga ko ati ibintu bya nyumba kumisi kirundi avuga nivyo si kirundi mugabo nico abarundi bamenyereye uvuze nyumba kumi abarundi baramenya ico uvuze mugabo ni mwabona ko byoba ngombwa ko bihinyanyugwa l'Assemblée nationale souveraine mugabo turavye kumwe n'abarundi baramenyereye yuko uvuze nyumba kumi uvuze nyene utwaranye cubu ni commentaire nogira ariko ngaruka kuri no bwirizwa iribwirizwa by'ukuri riraduha marge de manœuvre kugira tumetrize ibikorwa byose bibera mu gihugu kuko twifuza ko ibi aya mabije yahora aza akorerwa mu bushikiranganje au niveau central amanuka shunguruke agende mu makomine cyane kuko niyo dufise ibikorwa byinshi ino mu bushikiranganje hasigare ibikorwa bya planification na evaluation n'ibindi dufate ibikorwa byo kugura ibintu kuko nimbari nk'amamashini agugwa ntitwovuga ko iyo budget twaje tujana muri commune iyo mashini izogugwa ishikirizwe commune ubwo yaguzwe au niveau central mugo nibijanye n'ibikorwa byo au niveau opérationnel kuri terre nimbari nko kurima umurima moderne cyangwa korora cyangwa ibindi bikorwa byose bikorerwa kuri terre bikorerwe kuri terre nyene kugira bene gihugu nabo babone akarusho mu makori n'amataxi baba batanze akarusho kadasanzwe kugira nabo baronka ijambo kuko hari ibyo twita mu gifaransa la participation le budget participatif niho abene gihugu nabo baronka umwanya wo kuvuga ati twe tubona dukeneye ibi nibi
kuko nibo batubwira bati turakeneye ngaha, turakeneye ishuri, ariho turakeneye ivuriro, turakeneye abigisha bangana uku, turakeneye abavuzi bangana uku, turakeneye umugende w'amazi, niyo participation budgetaire kugira la démocratie yankrene mu ntuze mu bikorwa by'indongozi zose, dushire mu ngiro ibya bene gihugu bakeneye, twebwe ntidushire mu ngiro ibyo twebwe dukeneye gusa. Ko muramaze kubona ko haraho vyagoranye n'amantanguriro bubiri, ni soko yubatswe imatongo abene gihugu batabajijwe, niyo soko nubu yadupfiriye kuraho, cyangwa niyo mu Gatabo Muramvya naho nyene yubatswe abene gihugu batabajijwe, nuko bace baprefera kubandanya bora imbere isoko mwibarabara. Ibi rero bica biduha icigwa kungene abene gihugu nabo twobashiramwo, nabo ba participe muri mu migambi, imigabo n'imigambi bagenewe. Nuko murakoze nyine iteka umwanya mwampaye, Imana ibahezagire.